uwo munsi uri hejuru igenekerezo rya gatatu Nyakanga mpuzamakungu ihanishwa twariteguye kugira ngo abarimyi n'aborozi baronke uburyo bwo kwerekana ibyo bariko barakora n'umwimbu bariko bararonka, hanyuma bitume ibyo bashikako bamwe n'abandi bashobora kubimenya, bamenye aho bavyimburira, bamenye aho bashobora kubirondera, kuko hari n'igihe usanga umuntu yarashoboye kuronka umwimbu muri ibi canke biriya mugasanga ntashoboye kuronka abamushorera kubera batamenye yuko ivyo bintu abikora canke bifise. Birakenewe yuko ku mwaka tuza turategura amahanisha gurisha nka mwenayo Twebwe biradufitiye akamaro, tuhamenyera byinshi, tuhungukira ubumenyi burengeje, tuharonkera abagenzi, inshuti, eka mbere tukarahurira n'ubwenge bw'ibidandazwa bitandukanye dushobora kuba tugiye tubonye, tugaca turaba ko twokwihangira natwe kuzobikora. Twimvira yuko ngaha ntambamye tuzoronka, mugabo nkuko twaraye ino tuvuye mu gihugu hagati twumvise amasasi, mugabo ntivyatubujije kuza ngaha kuko ihangiro nyamukuru twebwe twari dushigikiye amahoro kugira ngo twerekane yuko ari ibikorwa byinshi turiko turakorera ku kivi. Icyo twosaba ahanini cyane ku batunganije irihayanishwa nuko bogerageza gukingira abagitavye, hanyuma bakagerageza kandi no kubimenyekanisha bimwe biboneka ku buryo haza abantu benshi. Artisanal.